Mwaramutse nagomba naderese ikibazo nkunze kubona online no n'abantu bavuga bati mbega runaka umudiaspora yaguze parcelle i Bujumbura i Burundi. Bo abadiaspora bari mu bihugu vyo muri Amerika, Canada, Australia, New Zealand kumva ivyo bihugu bine n'ibice bitaye vya Europe novuga ko barashitse bari mu guca bafise citoyenneté no kuvuga uburenganzira bwo kugura inzu mu Burundi no kugura inzu mu gihugu babayemwo. Hanyuma usanga ata mugambi Dali Media muri vyihutirwa bafise kuja mu Burundi, ico gihe aguze inzu mu Burundi yobaguze ikintu novuga investissement canke yumvire ngo niho ngo azoja kuruhukira ashaje. Bo investissement na mu kuyikora ukoresha umutwe ntukoresha emotion, uraraba ahantu investissement yawe iri secure, iri safe, keshi na keshi usanga iri safe mu gihugu urimwo. Hanyuma ukaraba ahantu iri iziri ushobora kuyigira liquide, ushobora kuyigurisha ukayivunja amafaranga mu gihe ugize ikibazo cihutirwa kandi nakiye usanga ari mu gihugu urimwo. Ukaraba ushobora kukuvyera umusaruro, dufate nka ushobora nko kuyikotesha ari nk'inzu utabamwo kandi usanga naho nyene aho utuye aho ushobora gukotesha inzu ukaronka amafaranga yawe atanduru zivuyemo zibaye nka zaje mu Burundi. Muri yo ka ama emotion wishize ku ruhande nta kamaro na kamwe kariho kugura parcelle mu Burundi, zirimo amanyanga, zirimo amafuti menshi, zirimo induru nyinshi, kuyivyaza umusaruro ntibishoboka. Donc vyumvikana yuko ufise amafaranga uri muri Australia, uri muri Canada, uri muri the United States of America, uri muri New Zealand, ukafise amafaranga ahagije ugura inzu aho hantu uba, naho yobe yakabiri ushaka kugura aho hantu uba, usanga ikuvyara umusaruro neza, irunguka neza, amafaranga nta figiti wakujya ko mu Burundi. Nko umuntu aguze inzu 2010 akayigurisha ubu ayigurishije mu vyatsi, nashaka kuyasubiza mu madolari ngo yasubize muri Amerika ntibishoboka. Ariko umuntu yaguze muri Canada, Vancouver, Australia, New Zealand, ubu iyo nzu imaze kwidubura birenze kandi amafaranga ntabwo yakorotse bishitse nk'ibyo mu Burundi ya inflation usanga ari 4% ntabwo shika 30% 40 nko mu Burundi. So all wisdom, ntabwo ndi mu financial advisor, mugabo ukuyemo ama emotion na sense bifise yuko uri mu diaspora ufise citoyenneté muri Australia nguje kugura amatongo mu Burundi, kiretse ufise nyene uwo mugambi mugabo nanyo bakoze amakalcule. Hanyuma uvuga nzoja gusazira Burundi, très bien. Iyo nzu waguze muri Perth wayiguze 300 bigeze ku 600 yigurishe wungusa 200 nangahe ko muri jana doesn't matter, calcule nzibazoje gukora muri property yigurisha nyuma byo kugura parcelle Burundi bugiye gusazirayo. I don't know. Personnellement, no. No. Yageze kwifaranga ifo gukoresha your brain, not your heart. Koresha umutwe ntukoresha umutima kugira amafaranga, okay? Koresha umutwe, koresha mathematiques, koresha calcul, rondera umu investisseur advisor akaguha advice par ailleurs, ushobora kuriha umuntu 200 akaguha consultation, kubaza ibibazo byinshi, akadesigna akagucapurira, akakwereka ati no guraha canke ntugure hariya. Voilà. Mugabo abantu bamwe base no bitinjije mugabo komenda batahura kugura parcelle cyo kintu cyo hejuru. Eda parcelle c'est quoi? Parcelle n'amahera buhamvye mu kuzimu. Na muntu agura urusi, ino muntu n'abantu benshi bagura urusi, agura house and land, kesha agura inzu yubatse cyagura land afite amafaranga kubaka cyayubaka direct, kuko parcelle yicaye ngaho n'amafaranga we karahomba. Ibyo byo ngo parcelle dogiwe iyo ni speculation. Kenshi na kenshi parcelle ucuyubaka hanyuma ukayirutangwa kuvyaza umusaruro directement muri terme ya rent. Abantu abanyafrika benshi no n'abandi ba diaspora sanga bariko baravugana, abanyafrika benshi bagiye muri Afrika bagura ibizu binini binini ahantu muri village buriko birapfako. Anyway no haba mvuga menshi nico nashaka kuvuga mugira umunsi mwiza.